uko kwezi kutubera ukwezi ko kwibukanya mbega umukenyezi akwiye kumera gute. Imyitwarire y'umukenyezi ni nyabaki. Umukenyezi ni igiki akora mu muryango. Mbega umukenyezi ni igiki akontribuwa mu gihugu. Ni tu célébrer donc tuje kuryoherwa dushonesha ibitenge bisa turyoherwe ngo biherere ngaho. Oya, ahubwo kutubera ukwezi kutwibutsa mbega umukenyezi ni iki. Mwaramutse mwiriwe bivanye naho muherereye ku mpande zose zigiye zitandukanye. Ni Linox TV nkuko twama tubikora ni kwa kundi nyene ibintu biba bimeze bien sana, mugashobora gukuramo amajambo menshi ameze bien. 2024 twarayinjiyemo mwaba mugati no munsi ho nibika, ariko ntangure ndabaramutse ni bitatu kwa kundi nyene mumenyere bitatu Joel, ndi kumwe no mutumire adasanzwe, ariko nta byinshi novuga ko dutanguka. Umeze neza? Meze neza cyane. Yego. Nakumenga kaje sinenze. Umeze neza kweli? Sawa, tumeze neza cyane gose. Yego. Urashaka kuramutsa ko aradukurikirana? Turashaka kuramutsa abakunzi ba Linox. Yego, yambo cyane aho muherereye, cyane cyane abakenyezi. Tutibagiye yuko turi mu kwezi kw'abakenyezi, kwagenewe abakenyezi. Tutibagiye yuko turi mu ndwi yahariwe abakenyezi cyane mu kwezi kwahariwe abakenyezi. Turanabona na ruki ko imeze bien, ikintu ashobora gufunga nk'abakenyezi nyene kivuze iki kuri Reira? Bon, nicerekana umukenyezi ni ukwiye kwikwiza. Haye abakenyezi bafunga mu mutwe gusa cyane ahandi. Bon, abakenyezi donc umunsi wa ku kwezi kwahariwe abakenyezi, donc n'abakenyezi bo kwisi yose. Mugabo ufunga mu mutwe ni nko kwerekana nk'umuco w'ikirundi, abakenyezi b'abarundi. Yego. Abakenyezi b'abarundi, ariko je ko ndabibona mfatiye ku bakenyezi burya se abarundi gusa kubera umunsi mukuru wahariwe abakenyezi ku isi yose. Abazungu bafise uko bahimbaze uyu munsi mukuru, mbere no muri East Africa mbere n'ahandi hose. Ariko tuje hakurya gatoyi uzosanga benshi bafunga nkuko kwiwe mu mutwe, ariko hasi akaba ari nka ruki nkiyo. Rero abantu barashobora kubibona bakavuga ati yashoboye gukurikiza umugigwa w'abarundi bahora bafunga mu mutwe kera, ariko no hanze y'igihugu nabonye baba bambara nkuko bambaye. Nibyo? Bon, ego nafunze mu mutwe, donc vyerekana nk'umukenyezi wa kera. Mugabo icerekana kuri umukenyezi w'umurundi premièrement no kwikwiza. Sikuvuga ngo urumva tuguma twambaye imvutano cyangwa ngo tuguma twambaye kujya kwa kera. Oya, mugabo ikiranga umukenyezi w'umurundi kazi no kwikwiza. Ikiranga umukenyezi ni kwikwiza. Hari urungano rw'isho rugira rutandukanye, rungana nawe turabona cyari muto, ariko ubwo runganwe umunsi mukuru wa kubahimbaza gute? Aho uca uri kubibona gute muri rusange? Bon, misi mikuru y'abakenyezi cyane cyane rero n'abigeme ubu turimo. Nkuko bakunze kuvuga mu Gifaransa, bakunze kuvuga ati toutes les filles sont des dames. Bisigura n'abigeme bakiri donc abigeme yuko nabone bari muri parti y'abakenyezi, kuko niyo tuja siyo tuva. Nabone bari muri parti y'abakenyezi. Rero umunsi mukuru ku kwezi, il est vrai barabicelebra le 8 mars, bakayicelebra. Mugabo mu gucelebra iyo le 8 mars nashaka gutumira nk'abakenyezi b'abarundi kazi twibukanye uko kwezi kutubera ukwezi ko kwibukanya mbega umukenyezi akwiye kumera gute. Imyitwarire y'umukenyezi ni nyabaki. Umukenyezi ni igiki akora mu muryango. Mbega umukenyezi ni igiki akontribuwa mu gihugu. Ni tu célébrer donc tuje kuryoherwa dushonesha ibitenge bisa turyoherwe ngo biherere ngaho. Oya, ahubwo kutubera ukwezi kutwibutsa mbega umukenyezi ni iki. Yego. Amajambo akomeye cyane, ariko tugaruke kugwaruka. Niko kugwaruka gubu
ubona yuko abakobwa bagiye batandukanye cyangwa abakenyezi nk'uko ariko urabivuga ubu hari umumama twigeze gukora ikiganiro ambwira yuko kera abakenyezi bari bafise umuco wabo ariko abakobwa bubu ari bo bakenyezi ubu imico yabo igoye kubona neza usanga ubu abakobwa bo basigaye banakaze cyane kuri we niko bibona yego harabaye agashangement mugabo uko imyaka nyene igenda niko ibintu bigenda birahindagurika mugabo nubwo bimeze nk'uko tukwiye kugendera nyene ku bakera kuko turavye abakenyezi ba kera barubaka rukaguma sico kimwe n'abakenyezi bobu abakenyezi bobu uza wumva imyaka 2 umwaka umwe agize mariage ngo harabaye divorce hariho n'ababana indwi bagaca bavana bakavana rero ahubwo rero uko kwezi kwagenewe abakenyezi niho twari dukwiye kwiga mbega abakenyezi ba kera byari byifashe gute bitubere donc ukwezi ko kwiga uko umukenyezi akwiye kuba nitube novuga yuko nitujane n'ibihe cane twibagire uko abavyeyi bacu bubatse canke uko abantu ba kera bubaka ingo zabo rero nivyo ukwezi kwa gatatu kwagenewe abakenyezi dukwiye kwiga pa gucelebra kwiga uko abavyeyi bacu bari bameze uko abakera bari bameze kugira ngo tugire titre yemewe nk'umukenyezi donc tube abakenyezi b'abarundikazi apana abakenyezi bo mu bindi bihugu w'ikino mugabo kubura umurundikazi ugumane akaranga k'umurundikazi ugumane kuba umukenyezi w'umurundikazi ko akwiye kwifata ko akwiye kugenda warubajije ngo abakenyezi bubu barakazi bamwe ariko si bose nivyo bindi donc abantu bariko barajana n'ibihe ariko twibuke yuko umukenyezi arangwa na douceur niwe mukenyezi nyawe umukenyezi n'urangwa na douceur umukenyezi si uwo gukara kuko iyo ukaze ejo hirya y'ejo uzosanga wakariye umugabo kandi umugabo nawe ni umuntu wo kubaho na Bible irabitubwira neza itubwira yuko umugabo akwiye kubaho rero nitwagendera ku bihe tukavuga ati ubu rero turemewe gukora ibyo dushaka canke turemewe gushikiriza ico dushaka tuzoba turiko turata akaranga ko kuba umukenyezi umukenyezi n'uwumviriza umukenyezi n'uwuhanura umukenyezi wanashima n'uwuzana solution mu kirundi niho bakunze kuvuga ati uwisha itunga ahosha umugore iryo jambo nibaza yuko ryaje kuko umukenyezi afise ikintu kinini akontribuwa mu muryango kandi afise ikintu kininiya cane akontribuwa mu gihugu ni nayo mpamvu dukwiye guhimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi tugendera ku makaracteur yo kuba umukenyezi mwiza bo tubwiye amajambo menshi agiye atandukanye kugira mu kanya duce turangiza ikiganiro hari urwaruko uruko ruravuka mbere bakiri na bato cyane ariko uwo bakuriye gatoyi uyu munsi mukuru w'abakenyezi watanguye umwaka uyuwe waje ryari umunsi w'abakenyezi sinavuga yuko noba ndawuzi twakuze tuwubona twese yuko hariho umunsi mukuru w'abakenyezi mwakuze mubona twakuze tubibona ego sinavuga ngo watanguye umwaka kanaka oya mugabo peu importe ukwezi canke peu importe umwaka canke peu importe itariki mugabo nuko tuzi yuko uwo munsi w'abakenyezi uhari nicerekana yuko umukenyezi ari kindi kintu kidasanzwe umukenyezi ni ikintu kidasanzwe kuba uwo munsi warashizeho nuko amakungu yabonye neza ati umukenyezi ni kirumara umukenyezi ni kirumara urakoze sana tubwiye byinshi ariko hari abakobwa baba bava mu ntara za ruguru n'abakobwa bo ngaha mu munji usanga abakobwa ba ruguru uku kwezi kwahariwe abakenyezi umengo sikirenga kuhimbaza mbere n'abakobwa ngaha mu gisagara kuwuhimbaza ukamengo n'agakuku wabivuze byinshi bigiye bitandukanye ariko ku bantu tubirabira hafi urana ko abajene umengo nta kintu kiba cabaye kuri nka wewe uheje kutubwira amajambo nk'aya agiye atandukanye nakahe kabanga uwo bibira kugira bashobore kwiyumva nyene ko ari umunsi wabo kuba mu maparti ya kure y'igisagara
nibaze yuko ubu abakenyezi twajijutse ejo bava bibaza ngo nawe uri umukenyezi none mugabo n'abigeme n'abakenyezi kuko niyo turiko turaja niyo turiko turaja kandi ntuzokwiyumva yuko uri umukenyezi ngo kubera wagiye kubaka urwawe no tangura uvyiyumvemwo ukiri muto kugira ngo uzohashike uvuga ati umukenyezi yitwara kandi kera n'abakenyezi bagiye kubaka urugo hari ukuntu bafintesha bakagira ibintu byo gukorora mu musozi kurira ariko ubu baguma batwenga ntibarira nibaza hari kubera iki bon nibaza yuko ari bihe kuko kera umwigeme yagenda kubaka n'umuntu atazi baramutoreye wo bubakana ntabwo wabuze umuntu mugiye kubana uwariwe we wabona gusa umunsi ubugeni ugeze bakakubwira ati umugabo wawe n'uyu numva vyari biteye ubwoba ni nkuko nawe bavuga ati genda ubane n'umuntu kanaka ari ukimubona irya mbere uragira ubwoba uvuga ati umuntu ameze gute nawe ubuzi rero nico gituma bitandukanye n'iki gihe ubu abigeme barifitiye amahitamo baragira amahitamo bakavuga ati umuntu kanaka ndabona ari sawa umuntu kanaka turashobora guhuza umuntu kanaka turashobora kubana bibaze yuko ari itandukaniro ryuko uwakera yagenda ararira ubu agenda anezerewe kuko abagiye aho umutima wiwe wifuza abagiye ku mugabo abona yuko bazohuza yego urakoze sana tugushimire cyane ariko akantu nohereza ko hari abakenyezi mu rugo ngo badasohora amahera babarindira umugabo gusa aba ari wasoma hari abakenyezi ngo badasuma yego amatwi asumira ariko kuri we niko bibona ku bakenyezi bamwe bamwe bon nibaze yuko ibihe byahindutse ubu ndibaze ko atamukenyezi yoguma yicaye ngo arindire umugabo azane kuba byarahindutse sinibaza bon biravana n'imyaka kuko imyaka ya kera si imyaka y'ubu ubu ibintu byose byarazimvye bisaba yuko umugabo azana n'umugore agakontribuwa kuko ubuzima bwarazimvye ubuzima bwarazimbye asante sana urakoze sana ariko akajambo ku bakunzi ba Rinox mbere n'akajambo kugwaruka nka wewe w'abakenyezi hama duce turangiza bon akajambo nogira abakunzi ba Rinox nkuko twuri mu kwezi kwagenewe abakenyezi reka uku kwezi kutubere ukwezi ko kurimbura umukenyezi akwiye kumera gute umukenyezi yo kwifata gute niduserebra gusa tuje mu mabarabara turyoherwe kino ariko kutubera ukwezi ko kwiyibutsa mbega umukenyezi akwiye kumera gute ego murakoze urakoze sana mbe hajya umukenyezi kugira umuntu abo umukenyezi ni kuva ku myaka ingahe bon nibaza yuko ngira biva ku myaka aho leta yashingiye ati umwigeme arashobora kubaka urwiwe bisigura rero ko ugwaruka batari abakenyezi ugwaruka no nabwo ari abakenyezi mugabo twovuga twokwifatisha akajambo ko mu gifaransa bavuga ati toutes les filles sont des dames birakomeye cyane abigeme biyumve yuko abakenyezi nabo asante sana urakoze sana narinzi kugira utubwire ngo hajye umukobwa amenya ko ari umukenyezi guhera ku myaka kivuka agaca wo umukenyezi navyo nivyo okay asante sana tugushimire sana yego murakoze